Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukubwira ati igitondo ciza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Turusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cacu cy'u Rwanda, hari abadukurikirana bari hirya no hino mu turere tw'intara y'amajyaruguru, mu ntara y'amajepfo, mu ntara y'uburasirazuba, mu ntara y'uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turugira ati igitondo ciza kuri mwese. Mwaka tugiye kugezaho amakuru y'imikino by'umwuga, tuza kwibanda muri shampiyona y'igihugu cacu cy'u Rwanda. Tuza kubabwira imikino kuva ku gatanu ndetse kugeza kuri iki cyumweru. Imikino mu Rwanda naho irahari. Tuza kubabwira kuri CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League muri Afrika byarakomezaga muri izi weekend zishize. Iyo nabyo tuza kubibabwiraho. Tuza kubabwira kandi kuri shampiyona z'i Burayi zakomeza kuri wa gatandatu ndetse no kuri cyumweru. Imikino iraza gukomeza, aho rwose amakipe rwose akomeza kwigaragaza muri shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi. Inshuti bakunze u Rwanda TV1, nyaboneka mudukore subscribe, mukoresha ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Nkuko twabibabwiye rero, kuri wa gatanu muri shampiyona y'u Rwanda yaragaruka Rwanda Premier League. Umunsi wa munani wa shampiyona yarakomezaga, aho ikipe ya KNC Gasogi United yaje kwisenyera ikipe ya Kiyovu Sport rwose yitsinze igitego kimwe ku busa. Kuri wa gatandatu rwose guhera ku isaha saa 9 naho imikino yarakomezaga, habaye imikino zigera kuri 5. Ikipe ya Magaju Football Club yaje kunganya igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Bugesera nayo iza kwisengerera ikipe ya Rutsiro ibitego rwose ikipe ya Bugesera kwisenyerwa n'ibitego 3 na Rutsiro kuri 2 bya Bugesera. Ikipe rwose ya Marine Football Club Gisenyi iza gutsinda igitego kimwe ku busa ikipe ya Gorilla. Musanze Football Club nayo yaje kwihanangiza ikipe ya APRFC mu mvura y'amagasa. Imvura yari imeze neza nabi cyane ku mukino wahereye ku isaha saa 9. Musanze Football Club nayo iza gutsinda ikipe ya APRFC ibitego 3 kuri 2. Ikipe rwose ya Police Football Club nayo iza gutsinda ikipe ya Gicumbi ibitego 2 kuri 1. Imikino rwose yo mu Rwanda ku munsi wa munani wa shampiyona, kuri cyumu naho imikino ikaza gukomeza. Ikipe ya Mukura Victor nayo iraza gukina n'ikipe ya AS Muhanga ku saa 9. Ikipe ya Sport rwose itegerejwe n'abanyamujyi benshi cyane ndetse no mu mpare z'igihugu. Ku saa 9 iraza yakira ikipe ya AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Akaba nayo ari imikino iraba itegerejwe rwose, imikino irabitegerejwe n'abakunzi benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe rwose ya APRFC ejo yaje kugayika Musanze. Ikipe ya Rayon Sport nayo iza kugayika, nayo iraza gukina nayo kuri Kigali Pele Stadium uyu munsi. Uko twabibabwiye rero rwose imikino hirya no hino mu Rwanda irakomeje, ndetse no ku mugabane w'Uburayi imikino irakomeje, aho amakipe rwose akomeje gushaka ibikombe bitandukanye hirya no hino. Muri Afrika naho imikino yarakomeza muri CAF Champions League Nyafrika. Ikipe ya FC Pyramide rwose yaje kwisegera ikipe ya Rivers United ibitego 3 ku busa mu tsinda rya mbere. ALC Berkane nayo iza kwisegera ikipe ya Power Dynamic nayo ibitego 3 ku busa mu tsinda rya kabiri. Young African nayo yaje gutsinda igitego kimwe ku busa FAR Rabat. Al Ahly nayo itsinda ibitego 4 kuri 1 GS Kabiri muri CAF Champions League. Kandi mu tsinda rya gatatu ikipe ya Mamelodi Sundowns yaje kwisenyera ibitego 3 kuri 1 ikipe ya Central Limpopo CAF Champions League. Kandi mu tsinda rya kane ikipe ya Esperance nayo yaje kunganya ubusa ku busa na Stade Malien. CAF muri Confederation Cup mu tsinda rya gatatu AS Le Cruzade nayo yaje gutsinda ibitego 2 ku busa ikipe ya Singida Black Stars. Nayo imikino iza kurangira amakipe rwose akomeje kwigaragaza ku mugabane rwose wa Afrika, aho amakipe nayo akomeze kwerekana yuko afite ico ategereje kugira ngo nayo atware biriya bikombe
uko ari bibiri, haba za Pyramide ni amakipe akeneye biriya bikombe ko ari amakipe n'ubundi asanzwe abihatanira. Uyu munsi naho imikino ikaza gukomeza rwose muri CAF Champions League, aho ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania rwose yo na Petro Atletico nayo yo muri Angola. Confederation Cup naho imikino ikaza gukomeza, Joliba nayo ikaza gukina na Olympiacos Club de Safi nayo AMC Alger na San Pedro nayo biraza gukina muri tsinda rya mbere. Mu tsinda rya kabiri rwose uyu munsi imikino iraza gukina Maniema Union nayo na Zamu Football Club ku isaha saa 9 nayo iraza gukina. Wydad Casablanca nayo na Nairobi United nayo iraza gukina. Mu tsinda rya gatatu Setamblash na FC na Asad aho nabyo iraza gukina. Ku itsinda rya kane ikipe ya Al Nassr na Kaizer Chiefs nabyo biraza gukina. El Zamalek na Zesco United nabyo biraza gukina. Mu tsinda rya kane akaba rwose ari uko ku mugabane rwose wa Afurika amakipe akomeje guhatanira igikombe ca CAF Champions League bikomeje kurimbanya. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho imikino yakomezaga kuri uyu wa gatandatu rwose, aho ikipe ya Burnley yari kwisengererwa na Chelsea ibitego 2-0. AS Bournemouth nayo inganya ibitego 2-2 na West Ham United. Brighton na Brentford nayo Brighton ibitego 2-1 cha Brentford. Fulham nayo itsinda igitego 1-0. Sunderland, Liverpool nayo itsinda ibitego 3-0 na Nottingham Forest. Wolves nayo itsindwa ibitego 2-0 na Crystal Palace. Newcastle nayo isengera ibitego 2-1 ikipe ya Manchester City. Mu gihugu rwose cha Espagne nayo imikino yakomezaga, ikipe ya Deportivo Alaves nayo yatsinzwe igitego 1-0 na Celta Vigo. FC Barcelona nayo yihanangiriza ikipe ya Athletic Club ibitego 4-0. Osasuna nayo itsindwa ibitego 3-1 na Real Sociedad. Villarreal nayo itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Malaga. Mu gihugu cy'Ubudage Augsburg nayo yatsinda igitego 1-0 Hamburg CV. Bayern Munich nayo itsinda ibitego 6 rwose itababarekebwe ya Freiburg ibitego 6 rwose kuri 2. Borussia Dortmund nayo itsinda ibitego 3 na Stuttgart. FC Werder Bremen nayo itsindwa ibitego 3-0 na Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg nayo itsindwa ibitego 3-1 na Bayer Leverkusen. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Cagliari nayo yakonganya ibitego 3-3 na Genoa. Udinese nayo itsindwa na Bologna ibitego 3-0. Fiorentina nayo inganya igitego 1-1 na Juventus de Turin. Ikipe ya Napoli nayo itsinda ibitego 3-1 ikipe ya Atlanta Bergamo. Mu gihugu cy'Ubufaransa Lens na Stamford nabyo Lens yatsinze ibitego 1-0. Lens nayo itsinda ibitego 4-1 cha AS Monaco. Paris Saint-Germain rwose n'ibitego 3 byiza cyane ku busa bwa Le Havre. Uyu munsi naho rwose amashampiyona akaza gukomeza ku mugabane w'Uburayi rwose, ariho uryoshye mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League. Leeds United na Aston Villa ku isaha ya saa 10 akaba ari imikino nayo iraba itangiye. Ikipe ya Arsenal, ikipe ikundwa cyane n'Abanyafurika ndetse n'Iburayi, nayo ikaba gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku isaha ya saa 12:30. Akaba ari umukino utegerejwe cyane. Real Valladolid mu gihugu cya Espagne ku isaha saa 9 na Real Vallecano nayo Real Betis na Genoa rwose ku isaha saa 10:15. Isaha saa 1:30 ikipe ya Getafe na Atletico Madrid. Elche na Real Madrid ku isaha ya saa 4. Mu gihugu rwose cy'Ubudage mukino nayo irakomeza. RB Leipzig rwose na Werder Bremen naho ku isaha saa 10:30 imikino iraza gukomeza. Imikino ya Sempoli na Union Berlin nayo bagakina ku isaha saa 1:30. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Hellas na Parma na ku isaha saa 7:30. Cremonese na AS Roma ku isaha saa 10. Lazio na Lecce ku isaha saa 1. Inter de Milan na AC Milan naho bakabikina gukina ku isaha 3:45. Mu gihugu cy'Ubufaransa Auxerre na Lyon ku isaha saa 10. Brest na Metz nayo ku isaha saa 10:15. Metz na Lorient ku isaha saa 10:15 naho Toulouse na Angers ku isaha saa 10:15. Lille na Paris FC ku isaha saa 3:45. Ahangaha naho ari imikino ikomeje cyane gushimisha abafana bayo mu bihugu bitandukanye.
nshuti bakunze u Rwanda TV1 bose tukagira ati mudukorere subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze rubagezaho amakuru meza, amakuru y'imikino yizewe, amakuru yo hirya no hino, haba muri Afurika, mu Rwanda, i Burayi, muri Aziya no mu bindi bihugu bitandukanye. U Rwanda TV1 ni umuyoboro wiyemeje kuja ubagezaho amakuru y'imikino meza cyane, amakuru y'imikino yizewe kandi ku gihe. Kubagira ati nyamuneka mudukorere subscribe, mukore share ndetse na comment, mukandi kuri notification kugira ngo u Rwanda TV1 yerusize ikiganiro muje mubibona ako kanya byihuse. Turabakunda cyane kandi mugire umunsi mwiza nshuti bakunze u Rwanda TV1.